We are going to read the word of God. Kandi ijambo ry'Imana ni message Imana The word yampaye. of God, it is a message that God gave me. Ndazi ko Imana igomba gukora ku buzima I bwawe know mwaka that kandi. God is going to do above your life. Ntituza gufata umwanya munini We cyane are wo not going kwigisha. to take a very long time to preach Naho ivyo kwigisha biriho. because even though there are things to teach, Ijambo mfise the word that I have, niri rivuga ngo genda. it is this one that says go. Niryo nye It is that one. genda. Go. None kugenda ntibyumvikana. Is it not Ariko understandable? umuntu yo kwibaza genda. Someone can think, where can I None go? ko urungitswe kugenda. They sent you to go. Urungitswe kugenda he. Where are they sending you to go? Genda Go kandi ntuhagarare. and don't stop. Kubera Why? Imana yaduhaye iri jambo rivuga ngo Why genda. did the Lord give us this word that talked about go? Ko hariho abantu benshi bahagaritswe There kugenda. are some people that was stopped from going. Ariko Imana yo But the Lord ivuze ngo genda. said that go. Amen. Amen. Genda. Go. Genda. Go. Genda. Go. Genda. Go. Hallelujah. Amen. Genda. Go. Uhereye isaha From now, ntuhagarare. don't stop. Ahubwo ugenda. You have to go. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ntiwemere guhagarara. Don't allow to stop. Kandi And ntiwemere gucererwa. don't get late. Utegerezwa kugenda You have to go kandi udacerewe and you don't have to delay guhagarara. and you don't have to stop. Mana ishimwe cyane. Amen. Tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. We are going to read the word of God. Turasoma mu bami ba kabiri We are going to read in 2 Kings kane ku murongo waho wa 20 chapter Na 4 kane. verse 24. 24. Verse 24. Dusomere mudufite. Someone to help us. Mwarimu arashobora reading. kudusomera sinzi nta mikrofone bamuhaye. Abami ba kabiri kane ku murongo wa 24. 2 Kings chapter 4 verse 24. Ijambo ryiza A riranejereje. very good word that's Tuduze waking icyubahiro up. cy'umwami Let's Yesu. praise the Lord. Tugomba dusoma ijambo We ry'Imana. are going to read the word of God. Kandi nimba hariho umuntu And if there is somebody Imana yoba yakoze ko kubwo guhezagira that God has touched cyangwa gusezerana isezerano ntarishitse or for promising a promise akaba hari ibintu afise yasezeranye and somebody promised something mu mwanya turi hano from the time that we're here, ntuze kugenda udashikije icyo wasezeranye. don't go without making what you Warasezeranye ibya promised to. migiseri You ntacyo promised wabikoze. about the mix and you didn't do anything. Warasezeranye ibyo umaze iminsi usezerana. You promised about a lot of things. Ntugende udashikije icyo wasezeranye. Don't go without doing Ndanagusabe what you mbere promised. binashoboka kaba ufise icyo wasezeranye utaranibagira. If you promise something, Wohaguruka ugashiramo iki giseke. you can stand up and put what you promised. Mu mwanya for yo bari in karasoma basket. ugashiramo icyo By the time wasezeranye. he's going to be reading, Shetani ntava kuja ntatonone. let's not the devil make you Dusome. forget. Nuko uwo mugore Aha. ashirisha amatandiko ku ndogoba abarira uwo muntu ati yobora tugende Ehe. ntuyigenze buhoro Aha. shita inkubwiye. Hallelujah. Amen. Nuko uyo mugore She suddenly, Imana iguhe umugisha we wasezeranye Imana may the iguhezagire Lord bless you. arabikoze Imana iguhe umugisha wowe ufite icyo wasezeranye Imana You iguhezagire promised cyane something, may the kandi Lord Imana iguhe umugisha ufite icyo wasezeranye If you ukaba promise ugisohoze something and you're going to make gishire ngaho mu giseke you ntugire can ikibazo bring it and kandi put it Imana in the igushoboze basket. gutabara ikore ku And may mutima the wawe Lord ushitse icyo wasezeranye. make you do what you promised. Amen. Amen. Hano turabona amakuru Here we are seeing y'umugore w'Ishunemu. a
a lady from uyu Shunem. mugore w'ishunemu This lady from Shunem, yararose umwana. she got a baby. mfasha tuduze icyubahiro cy'umwami Let's yesu. praise the Lord. amaze kuronka umwana After getting a baby, amuronka mu bitangaza. she got a baby in a miracle. uyu mugore w'ishunemu This lady from Shunem, yari umugore w'ingumba, she was a lady who could not ariko give birth, ahabwa umwana but then she gave birth, n'ingene yafashe neza abakozi b'Imana, and the way he treated the servants of God very well, n'ingene yakiye umukozi w'Imana. the way he welcomed the servant of God. Elisa Elsa gihe kimwe aramugendera one day visited the lady, aramwakira and the lady welcomed amushyira him, mu cyumba cyo hejuru, and the lady gave him the amugeje mu icyo upper room. cyumba cyo hejuru, After taking him to the amuzimana upper room, byose, he gave him everything. amukorera ibintu byose. She did for him everything. ahejeje kumukorera ibintu byose, After doing for him everything, umugore the lady just went, ariko Elisa but Elsa atuma k'umugore sent somebody. aramuvuga ngo ndakuvugire ku mwami Can I talk for you to the Lord? cyangwa ndakuvugire ku mukuru w'abasirikare w'ingabo, Or I talk for you to the leader of the aguhe army, icyo ushaka cyose wifuza. give you everything that you want. umugore aravuga ngo The ya, lady said no. kandi bivuga ngo uwo mugore The Bible says yari umukire, that lady was rich. aravuga ngo ya, The lady said jewe no. nzigumanira n'umugabo Me, wanjye. I'm going to stay with my husband. bibiri ivuga ngo uwo mugabo yari The Bible ashaje, says her husband was old. byari mu yandi majambo In other words, byari byoroshye cyane it was very simple ko uyo mudamu for that lady asiga uwo musaza to akigendera ibwami, leave that old man, asiga uwo musaza akigendera aho umukozi w'Imana yari amuvugiye. to leave her old man. je nanezerewe. Me, I was very happy. Elisa Elsa, yari umukozi he w'Imana, was not a servant, ariko yari afise ijambo ibwami, but he had a word. yari afise ijambo ku mukuru He w'intwaramuheto, had a word on the yari azi leader ngo of the kumfashe army. neza, He said that because you treated me well, ninagenda nkavugana n'umwami if I go to talk to the king, aragukorera icyo ushaka. he's going to do for you everything you want. Haleluya, Amen. Imana ishimwe, Amen. Imana ishimwe. Amen. aramubwira ngo nzigumira aha. Then the lady said, I'm yari going to stay kumwe here. n'uwitwa Gehazi, The lady was with the person who was aramubwira called ati ariko rero Then said, uyu but mumama naho yakoze ibi, even though nta this kana lady afise. is, the lady does not have a baby. aramubarira ngo uyu mwaka dutanguye Then he told him, ugeze aho iki this gihe year that we are going kigeze to start, azoba ahetse. you are going to be having a aca avuga baby. nk'umukozi w'Imana, Then he talked as a uyu servant of God. mwaka This year tugezemo that we are in mu kwezi kwa gatandatu, this June, ugeze mu kwezi kwa gatandatu when you are in June, uzoba uhetse. you are going to be carrying reka the baby. nanjye mvuge nk'intumwa Let me y'Imana, say as a servant of mvuge God, ngo uyu mwaka let me say this year, ugeze aho tugeze, reaching where we inkumi zizoba ziri ku bagabo, the ladies are going to be abatarabyara having bazoba husbands. babyaye, You are going to be carrying babies. utagira akazi azoba You are yakarose, going to be having jobs. uwifuza urugendo azoba You are yarurose, going to be having lots of things. ubisuzuguwe azoba abiwe, You are going to believe in your own utadandaza house. azoba adandaza. You are going to be having narivuze ngo businesses. uyu I mwaka say this year, ndavuze nk'intumwa y'Imana, I'm speaking as a ni servant amakuru of ufise God. umutere. Haleluya, Hallelujah. ijambo rirarema, The word creates, cyane cyane ijambo ry'intumwa y'Imana, especially the word of a ijambo prophet, ry'umukozi wayo, a word of a servant kandi of God, yemegwa nayo, and he's allowed by God, kandi akorana nayo, and a servant that works with God, kandi avuga Imana igasohoza icyo and the yavuze. servant that speaks, then the Lord, umwanya ugeze, on that time, umwanya aho hantu, when the year reached, umudamu yari yatwaye inda, yari the yanabyaye, lady had the baby and kuko had murazi a ko baby and she was carrying a baby. umwana avukira ku mezi 9. You know, a girl, icyo gihe rero yari ahetse at umwana, that time she was carrying a umwana baby. arakura, The girl grew up, arabandanya arakura, then she continued to grow up. igihe gishitse gito, By the time has passed, azi in some years, umwana arapfa, the baby died. apfuye rero After dying, uruhagarara ruca rurabaho. then the lady was so umudamu sad. w'Ishunemu That lady aravuga ngo uyu mwana said, this aho baby, namukuye ndahazi, where I aho namukuye know where I
go to. ndahazi I know where I go igihe from. kimwe One time, intumwa y'Imana the prophecy, umukozi wayo servant of umuvugishwa God, wayo a prophecy of God, yaravuze ndonka umwana say that you are going ni to ngombwa get ndondera ahari I hose have to look for that kugira ngo servant of umwana wanje God, abe so muzima. that my baby has to come Tera alive. haleluya. Haleluya. Imana ubana nayo God that I walk with, imbefave may Him give me the y'ukuvuga faith ikintu saying something cyambara umubiri uyu munsi. happens today in the name of Jesus. God. Lole sike lole mene tuteke. Haleluya. Yesu umwami w'abami. Jesus Christ. Aravuga ati ntegerezwa. He said, today, Aravuga ati umwana ari he? where is my baby? Umwana yapfuye. The baby is, Mumpe. give it to me. Aramufata. Then he took her. Aravuga ati umukozi wayo umuvugishwa w'Imana ari he? Where is the servant of God? Uwamumpaye ari he? Where is the person who gave We me nta this nubwo baby? yavuze ngo namuhawe n'Imana. The lady didn't say that she was Yavuze ngo given by uwamumpaye God. She cya said, gihe. where is the person Umwe that yavuga gave me ibintu the baby? bikaba ari he? The person who said things Imana and nkorana nayo. I walk with. Imana A repentance. land of repentance. Imana y'intumwa. A land of the prophets. Imana y'iki A gicaniro. land of this altar. Turagomba tuvuge nayo ikopirime Things in isohoze. the name of Jesus. Turagomba ko tuvuga Imana igasohoza We are ibyo going to say tuvuze. things and God is going to make them Tuduze happen. icyubahiro cy'umwami Let's Yesu. praise the Lord in the name Tera of Jesus. haleluya. Shout hallelujah. Oh, haleluya. Shout hallelujah. Ni Imana iri inyuma y'ijambo It is ryayo. the Lord that is after His word. Imana iri inyuma y'ijambo The yavuze Lord that ikarisohoza. is after His word and make it Nta bwoba happen. mfise I'm bw'ibyo not ngiye kuvuga. scared of what I'm going to say. Nta bwoba mfise bw'amajambo I'm ngiye not kuvuga. scared of the words that I'm going to Ndazi say. ko mvugishwa I nayo. know that the Lord is the one who makes me speak. Amushirako Then took mu the mugongo baby in the yurira then carried the baby ku gitwazi cyangwa indogoba cyangwa ifarasi on the donkey. ariruka Then she ran. She ran arondera umukozi w'Imana. to look for the servant Aramubwira ati of umukozi God. w'Imana And say, servant of God, nta mwana nari nagusabye I didn't ask you a baby. ni wewe wamumpaye. You were the one who gave me the Uwo baby. wampaye rero yapfuye. The person that you gave me is Amakuru dead. ngomba kuvuga nabi. The news that I'm going to say there too. Ntiwampaye igipfu. You didn't give me a Wampaye dead umuntu person. muzima. You gave me Amen. the person who Iyo was alive. wavuganye cya gihe nayo The person that you talked with ikamuzana and is a person who brought nuvugane you nayo back to the same God imugire muzima. and make my baby alive in the name of Jesus. Haleluya. Hari Imana tugomba There is a Lord kuvugana that you are nayo going to speak with. igira bizima ibyari And it's going to byarapfuye. make alive what was dead. Hari Imana tugomba kuvugana nayo There's ikomeza ibitari That is bizima going bibeho. to strengthen Amen. things that were dead. Hari Imana tugomba There kuvugana is a nayo Lord that you are going to speak with. igomba guhuhutisha umuyaga That's going to bring some wind ibitariho bikaza mu muyaga. and push Amen. away things that were not alive. Iryo jambo si ryo nza guhagararako cyane, That is not the word that I'm ariko going to Bibiliya ivuga stand ngo on. uwo mwanya But the Bible says intumwa on that y'Imana time, iraduga the prophecy of God irambarara ingwe icifata wa mwana took the baby, imujana hamwe ku gicaniro hahandi then yavugira took the ijambo baby on the altar, hamwe the mu same nzu yo place that he spoke the hejuru words. ngo In the upper amurambararako room, then slept on that. umwana aba muzima. Then the baby, Ariko ijambo ngomba kuvuga ni the word that I'm going to say is this. ijambo ngomba kuvuga ni The word that I'm going to say is haleluya. Amen. Aravuga ngo Then he said, abwira umusuku wiwe he told Avuga ngo, his servants, zana bring indogoba a donkey, iruka run, ntuhagarare. don't stop. Mu yandi majambo In other words, aramubarira ngo ndiruka he said, run, ntuhagarare but don't stop. ntarabona igituma mpagarara, Before seeing the reason why I should Ntuhagarare. run, don't stop. ntarashika ku ntumbero, Before reaching my, ntuhagarare. don't stop. Haleluya. Ijambo fisi, The word that I have, ijambo fisi the word that I have, nirivuga ngo it is genda, this one that says go Ntuhagarare. and don't stop. ariko kandi And again, ijambo fisi the word that I riva have, muri ibi nyene that it is nuko from this word, hariho it is that byinshi biguhagarika. there is a lot of things that make you Nagerageje stop. kuraba I try to check, ubushakashatsi I try to do bwo some mu zindi ndimi
on other words usanga ahubwo and check that hariho mu zindi ndimi in other languages. mu zindi ndimi niho babisigura In neza. other languages they explain it very well. Reka turabe mu rurimi rw'igiswahili. Let's check it in the language of Kiswahili. Uwo dusomera ururimi rw'igiswahili. Somebody to read for us in the Kiswahili language. Ico gice nyene. On the same verse and chapter. Kandi usanga jamara atana Bibiliya giswahili afise. And you can find Jamari does not have a Kiswahili Bible. Nta n'umuntu afise Bibiliya giswahili hano. Is there anybody who has a Kiswahili Bible? Dusomera kira. Somebody to read for us. Ajamari. Jama wowe nta Bibiliya y'igiswahili ufise uhora usigura Jamari, you igiswahili. don't have a Kiswahili Bible yet. You Dusomere interpret in twumve. Kiswahili. Abami ba kabiri. Read for us 2 Kane ku Kings murongo wa 24. chapter 4 verse 24. Ntabyo mbona neza. Amaso yawe yagize ikibazo. Aho umuntu abona dusomere. Somebody to read for us. Mwalimu Janete. Unaweza? Soma sasa. Nta muntu yahabonye n'ingoga. Somebody who saw the Uriya muhungu yahabonyemo mpere mikrofone hajya inyuma mbona yayihabonye kera sawa. someone who Mwe is already there to mikrofone. read for us. Sawa. Acha Okay. tusome Wafalme wa pili sura ile na mstari wa 24. Aha. Akatandika punda, akamwambia mtumishi wake, Aha. mwendeshe, tuendelee mbele, usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Mu rurimi rw'igiswahili In the Kiswahili language, harimo amajambo meza there cyane. is very good Ngo words. acayurira ku ndogora. Then he went Aca aramubwira on ngo the donkey. Then hogi said, tugende. let's go. Ntuhagarike Do not stop. usinipungurize. Do not reduce my speed. Usinipungurize. Do not reduce my speed. Ntungabanirize umuvuduko. Do not reduce my Ntunkate speed. connection. Do not cut my connection. Ntungabanirize ukwiruka. Do not reduce my speed. Usinipungurize. Don't reduce my speed. Ijambo mfise The rero. word that I have to Turagenda. it is this one Kandi word. ikintu We are cyose going to go. cyagabanije iyerekwa Everything ryawe. that reduce your Cyagabanije umuvuduko wawe. everything that reduce Cyagabanije kubandanya. everything that reduce from me from continuing. Abantu bari hano There is a lot of people bahuye there, n'ingorane and they made a lot of nyinshi things, cyane a lot of kuko trouble hari ibintu byabacereje because there are things that make them delay. bibapunguriza Some things that reduce, bibapunguriza iki they reduced their So? speed. punguza urugendo rwawe. Reduce your speed. Mu Giswahili bavuga ngo In usinipungurize. Kiswahili it says, do not reduce my speed. Yote haleluya. Shout hallelujah! Tera yindi haleluya. Ngiye kuvugana n'ibintu byapunguje. I'm going to talk about things that reduce, byagucereje reduce, byaguhagaritse that stops you bigahagarika iyerekwa ryawe and stops your bigahagarika vision mariage yawe and stops your marriage bikagucereza and made you delay bigahagarika urudandazwa rwawe and stops your bigahagarika ubuzima business, bwawe. stops your life. Uyu mugore aravuga ngo This lady said, haguruka ugende stand up and go. ntungabanirize. Do not Hari reduce. abantu bagabanije There ibyawe is a lot of people ariko uyu that munsi reduce ngiye your things. kuvugana navyo. But today I'm going to talk with Ntawe uhari you. ngo atere haleluya. There's somebody to shout hallelujah. Ntuhagarara atari jewe Don't ndakurahiye. reduce before me telling you. Urugendo rwanje nturuhagarike. Do not stop my journey. Uzi ko nagerageje no kuraba I try to search mu rundi rurimi in another language, rw'igifaransa. in French. Dusomere mu gifaransa wumve. Somebody to read for us in French. Hano mufite amabibiriya mwese ni muri abafaransa. Don't you guys have Bible that are in French? Bibiriya y'igifaransa The Bible ivuga of nk'iyo French y'igiswahili.
It says the same like the one in nasomye Kiswahili. ahantu avuga ngo ntuhagarike Do not ntumpagarikire Do urugendo. not reduce my hari joy. abantu bahagaritse There is a ubuzima lot of bwawe. people that stopped your life. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ibintu byose A byahagaritse. lot of things that have stopped. Igiswahili cyavuze ngo Kiswahili says, usinipungurize do not mwe. reduce my speed. Igifaransa nacyo kiravuga In ngo French, it says, ntuhagarare do ntuhagarare mu not rugendo. stop. Do not stop my journey. Hallelujah. Amen. ntuhagarare. Do not stop. nasomye mu bice I bitandukanye. read in different icyongereza sites. kumbura sinashoboye kugisoma kuko ndacyakehaniwe gatoyi, ariko ko mfise umukobwa wanje akizi ngiye kukimenya nshobora kusoma. Amen. mvugira icyo nari kuvuga rero mfasha aha hantu havuga gute. In Bible of English, 2 Kings chapter 4 verse 24, it says, she suddenly the donkey and says to her servants, lead on, don't slow down for me unless I tell you. Amen. vuga rero mu kirundi sasa. aho rero ntimutwenge, si yozefu wenyine nawe urimo. aho nawe urimo. mfasha rero yavuze gute nsigurira twumve. sawa tubwire mu kirundi Kirundi twumve. haravuga, Aha. acayurira indogobe, acabwira umukozi wiwe ati, genda ntungabanyirize umuvuduko mpaka ndakubariye uhagarare. Amen. Nenda ntumpagarikire. Haleluya. Amen. ntumpagarike ishaka ryanje, Do not stop ukuhaguruka my kwanje, ukwiruka Do kwanje. not stop from me from ntuhagarike life. Do not stop mpaka ndakubariye. unless I tell mu you. giswahili havuze In usinipungurize. Kiswahili it says, do Yeah. not stop my cyongereza speed. kivuze ngo In usinipungurize. English it says, do not slow me down. igifaransa kivuze ngo In French it usinipungurize. says, do not stop my speed. Ya. Amen. tuduze icyubahiro. Let's praise the Lord. igifaransa usomye mu bice If bitandukanye you read in French in cyagiye different kivuga ways, ibintu mu bice bitatu. it says in three parts. igifaransa In French, hamwe havuze ngo ntumpagarikire in another urugendo it rwanjye. says, do not stop my journey. ikindi kiravuga ngo And another part it says, ntukerereze. do not delay me. Don't slow hamwe me ngo down. ntuhagarike. Don't slow me aha down. ikindi nacyo kiravuga ngo And another part, ntukerereze do not stop mu me rugendo rwanjye. in my journey. hariho ibintu bishobora kuba Things that byaragucerereje. has delayed you. yo byaragucerereje. Delayed you. yo yesu adufashe. May the Lord help us. erega igifaransa kiri mu bintu byinshi, In French, it says into a lot kandi of things. n'icyongereza kiri mu bintu Even byinshi. in English, it says into a lot of things. muri afurika numvise hari In Africa, I akantu had kamwe that. muko nashoboye gukurikirana mu cyongereza. Something that I saw in English. cyongereza cyo muri afurika The English from Africa, iyo bavuze amazi bavuga water. when they say amazi, they say water. abanyamerika bakacavuga wola. Then Americans say water. mwongereza sivyo Yeah, it's true. cavuga wola They say water. kandi ari amazi. And it also means the same things. nicyo gituma hano That's why here, igifaransa kimwe kivuga ngo in French, ntumpagarike mu rugendo. this is a part that Andi, says, do not ikindi stop gifaransa my kikaca journey. kivuga ngo And another part, do ntukerereze. not slow me down. sigomba I gucererwa. don't want to get delayed. ntucerereze mu Do rugendo. not slow me down. ahandi mbere nasomye n'ikindi bivuga ngo And another part that ntuzibire. says, do not stop. ntuzibire. Don't stop. ntuzibire Don't stop. urugendo rwanjye. Don't stop my kumbe hariho gucererwa, There is the thing that says delaying, hariho no kuzibira, and there's also blocking. no gupungurizwa mwendo. There is also reducing imana speed. nkorera The sawuna Lord wacu that I Yesu. walk with, imana the Lord yampamagaye that called me,
umaze igihe you have kirekire spent a lot of time barahagaritse when they had stopped, barazibiye had brought, and baragucereje they had delayed you. ariko ndagomba imana But I yaje want my Lord ituma ubandanya ibyari make you for continuing the name of Jesus. ariko nta muntu ari hano batere haleluya Ready to shout hallelujah. Hallelujah. urazi gucererwa Do you know the meaning of delay? abantu batari bake hano A lot of people here, baracerejwe they had delayed, kandi gucererwa and delaying, uba ufise amahirwe you have a chance. uracererwa mugabo ukabandanya You can delay, but ariko you iyo can ucerewe ku continue. kibuga c'indege But when you delay on the iyo airport, ucerewe umunsi wa mariage when you delay on the iyo ucerewe marriage day, umunsi wo kuhabwa ikintu when you kidasanzwe delay on the day of getting a bibabaza special thing, umutima it hurts your birusha heart. umutima It hurts your heart. kandi hano And here, hariho abantu there's a lot of people abarozi that witches bacerereje that made you delay. haleluya Amen. kandi hano And here, hariho abantu the people, amajambo bakuvuzeko that words that is spoken, yaragucereje it is delayed you. ayaya Amen. kandi abantu hano And there's people hariho here, abantu there's people here bakenewe gusunikwa that have to be pushed. bacerejwe They are delayed. baracerejwe They are delayed. bamwe bagiye gusazira iwabo Some people are going to get old abandi from their home. bashaje ata buzima And bafise others are getting old without abandi having a life. bashaje ata kazi And others are getting old when abandi they are bashaje jobless. ata amasezerano And bagezeko others are getting old without abandi fulfilling their bas- promises. abandi bashaje Others are getting old bafise umubabaro when they are having kubera abantu pain. Because barabacereje people made them ariko iyi delay. mana ngomba But gukorana the nabo Lord that I work with, abacerewe people that have mani delayed, bashyiramo izindi and the Lord nkomezi gives you strength. harageze aho udahagarara There is a time that you uyu are mugore not to stop. arabwira This lady told me aravuga ngo said, hagaruka get up, tugende let's go, kandi and usinipungurize don't slow me down, ntuhagarare don't stop, ntuncereze don't delay me, kugishika for me to reach ngeze aho nifuza where kuja I want to go. urafise iyerekwa Do you have a vision? urafise aho ugomba Do you kuja have where you want to go? urafise ibyo imana yavuganye Do you nawe have the Lord that God urafise has imigambi promised you? ufise Do you have plans? hari intumbero ufise There is a plan that you have. haguruka Stand up ugende and go. ntuhagarare Don't stop. ntihagire ikikuzibira Nothing can stop ntihagire you. ikigutangira Nothing should block you. mada Madam, we ntubona ko can't you see that? bagucereje They delayed you. musore Youth, mwigeme lady, mupapa daddy, we ntubona ko wacerewe can't you see that you are delayed? waracerewe You are delayed. ehe imyaka higeze See where you are getting old. baragucereje They had delayed you. barapunguje umuvuduko They wawe slowed you down. barapunguje intumbero yawe They reduced your speed. shetani yarivanze The day for it arahagarika stopped your ariko speed. imana nkorana But nawe the Lord that I walk with, ndagomba I want. mana y'iki Lord gicaniro of this altar. oh haleluya Amen. haleluya Amen. ndagomba iyi mana I ikore want the Lord to work. kugera ku rugero The extent ibyari things byarakuzibiye that have delayed you bikubise and leave you nawe back wideteremine and you get free wirukange to run uvuga uti and you say ibiri imbere that yanjye byose everything that is front of me, byanyitangiye imbere everything byose that had brought me, ibyambujije kwinjira mu everything isezerano that stopped ryanjye me from entering my bindi promises, imbere may it move, bindi imbere may it move, bindi imbere move ubwanje for me nk'intumwa y'imana as a servant of God. nobwira ibisika biri imbere I yanjye can say, I can tell nkabwira the world, ibihome I tell the world, nkabibwira ati ndi imbere I tell them to move, usinipungurize mwendo slow me down. hari ibintu bipunguza There is umuvuduko things w'urugendo that reduce, birahari there is things that reduce speed. birahari There is things that reduce hari ibintu byabapungurije there are things that slow you intumbero down, zanyu that slowed your vision. Oh, Oh God. birahari There are things birahari that slowed you down. imana idufashe cyane Amen. haleluya Amen. birahari They are there. birahari They are there. abatari bake A lot of people, muba mufise abuzukuru you are supposed to be having grandchildren. abatari bake A lot of people, muraba gufasha abandi you are supposed to be helping ariko others. mwahindutse abo gufashwa But you are the ones that are getting kubera help. iki Why? hari ibyabapungurije urugendo That slowed you down. hari abivanze mu There rugendo are rwawe things that went into hari the journey. abivanze muri komerse There are things that hari stopped you from abivanze reaching muri your vision. famiye
ibyivanze family. mu kazi That things that went into hari your job. ibyivanze muri fiyansaye Things that birahinduka went into your hari ibyivanze finances. There are things that went byapfunguje urugendo and it rwanyu slowed you down. abatari bake A lot of people ubu here, bari mu mwanya you are supposed to be ariko hari getting, abantu binjiye but there are some people barabapfunguriza iyerekwa entered in your things and slowed your barivanga vision. They went between your barazibira amasezerano and yawe broke your promises. ariko uyu mugore aravuga ngo But this lady wa said, mukozi we you servant, haguruka stand up, iruka go, usishimame don't stop, usinipungurize do mwe not slow me down, ntuhagarare do not stop, ntuhagarare do not stop. jewe ubwanje ntakubariye Before me telling niwabona you, igisika if you see something that blocks you, uragisimba you have to jump that niwabona thing. dane If you see a problem, you urayisimba have to jump in. niwahura na If you ambutiyaje get into traffic jam, urayitevira you have to pass the way. usinipungurize Slow me down. mwendo Don't slow me ni down. nani Who anagupunguriza mwendo slowed you down? ni nini What inagupunguriza mwendo slowed you down? ninde Who yahagaze mu buzima bwawe stood into your ni life? giki What cyagucereje delayed you? kuki wakiretse Why did you leave that? kuki wakiceretse Why did you keep kuki quiet? wacibagiye Why did you forget kuki it? wagifashe Why ibisanzwe did you take it for imyaka granted? irakujyanye Years are going. imyaka iriko iragenda Ages are coming. ikigenda benshi barasaza Others are getting old. ikigenda benshi barananirwa Many are getting. ikigenda benshi baragwa Many are ariko falling. umugore w'ishunemu But this lady aravuga ngo usinipurize said, don't reduce kumbura my umugabo wawe maybe your yari husband itambitse imbere yawe went into kumbura umukoresha wawe maybe your yari servant itambitse imbere yawe slowed you down. kumbura umurozi Maybe a yari witch itambitse imbere yawe went in front of you. ufata byanga We catch and we don't upanga get ibintu them. bihagarara You plan things at the uyu munsi work. ndavuze ngo ntibishoboka Today I'm saying it is not possible. usinipungurize Do not slow me down. icyompa May I want imana yo mu ijuru the Lord of heaven ikagukora ku maso to open your eyes. cyompa imana yo mu ijuru May the Lord of heaven ikaguhindukiza to turn you uyu around. mwanya nawe ukavuga ngo Right now on this shetani side, the devil, dayimoni devil, pepu demons, ikindi icyo ari cyo cyose everything cyahagaze imbere that yanjye stood in front of me. kisinipungurize Reduce my speed. nta muntu ari hano afise ibintu There's byamupungurije somebody who umuvuduko has things that has slowed him down. mbega umuvuduko mu kirundi iwacu How twawita do gute they say it's speed in sinipungurize Kirundi? mwendo ha sa ntungabanirize kwiruka Do not ntungabanirize reduce my speed in English. I kubandanya mean in Kirundi. umuvuduko si kirundi eh sa umuvuduko ni kirundi nicyo kirundi sa no umurindi ni kirundi hapana ahubwo umurindi si kirundi ahubwo cotuma ubu umuvuduko niwe coba ikirundi umurindi hapana nawe ntari umurundi wa cyane gose Even though I'm not. eh ni kirundi umuvuduko ni kirundi umuvuduko ni kirundi cyiza Umuvuduko mwumvise is neza Kirundi. yo kuvuduka yo To speed mana down. yanje we ngomba mvuduke ku bisigo I want to. nta muntu azi kuvuduka Is there somebody who know how to do speed? usinipungurize kabisa Somebody who knows how to Ya! ninde yoza ngo tuvuduke Somebody to come here, then we speed up. usinipungurize mwe Don't slow me down. ntumpagarikire Don't slow umuvuduko me down. ntuhagarike umuvuduko Do not slow wanjye me imana down. ikurinde abahagaritse May the umuvuduko Lord wawe prevent ndagomba umuvuduko wawe uje People who yaratopu speed you down. umuvuduko wawe subira ku muvuduko wawe Get back to imana your speed. yakuremanye umuvuduko God created you imana with speed. yaguteguriye kuzovuduka Lord created you kavuduka hano to get speed. ugashika aho ugomba You speed up so that you reach where ehe you none raba want to go. ingene ugenda usuneba See the way you go when you are slowing down.
siko hari n'abasore hano batavuduka. There are some youth who doesn't know Ejo how bundi to speak twagiye up. ku musozi w'amasengesho. One day we went on the mountain Kandi to nari pray. mfise amasengesho nari ngeze mu misi 70 And I nsenga was ntajya. fasting for 70 Senga ndi mu days. misi 70 hafi 80. Fasting for Twari 70 to twabyanye 8 n'ibisore days. bikomeye. We were with strong Mw'ivyo youth, bisore na Merasi ruriya rugabo rwari mu strong rugi. boys. We were even with that strong one day. Haguruka. Baragupungurije Let umwenda. him stand up so that you see. Sasa wewe nibaza ko iyo nda yabaye nini? I think it's the stomach that became big. Nda mufise inda nini zibabuza kuvuduka. People who have big stomachs that prevent Turagomba you from kuzishira ku speaking up. ipasi. Pasi We want y'amasengesho to iron them with muzinyoroshe neza iron nk'uko of kwiwanje. prayers. Amen. Haleluya. Amen. Ipasi y'amasengesho Iron of prayers. tuzigorore neza. Iron them Amen. very well. Amubwe numbwira ati fukama There is umere nk'uko someone that you nifukama tell them adashobora to gufukama kneel down. inda ikigera hari. That person can't manage because he has a Izinda big tukwiye bag. kuzigorora. We have to iron these belts with the Tuzigoroza iron of amasengesho. prayers. Amen. Yo, haleluya. Amen. Burya bari abantu banganikiye twangana gute? We were how many? Kwari kwasteri zibiri no kuvuga hari abantu There hagati were ya like 40. 2 persons. Uziko na Elize yarimo. Abasore nka 40. Very strong boys, Nababwira like ati 40 aha boys. adufise imbere yacu. I told them Hari here, ibimetero nka byari ibimetero we nka are 4 going to go cyangwa like 3 ndavuga kilometers. umuntu antanga hariya ku musozi. Person who is going to get there before Amasore me. bose n'abajene. All boys, I told all boys and Maze youth. iminsi 70 ntajya. I have spent 40 days Nabo fasting baje without bakubise eating. ubugari And you came umuceri here when you have abatabiriye ate babirayeko everything. Those who canke didn't eat them, they ate them babizindutseko at night. abandi babiriye Others had ate them at mu night. myaka mfise The years that I'm having. n'amasengesho iminsi 70 nisonzesha And I ndavuga was fasting turapfuriya for musozi 20 days. I was saying, umuntu everything antanga this mountain. kuri biriya birometero The bitanu person who is going to get there Ndamusorore. before me, ndamuha these 5 n'agashimwe kilometers, Tuca I'm going to turiruka. give him a gift. Turiruka. Then we ran. muvuduko We ran. mu muvuduko nkaguma In the ndaba speed. babasore I wapi was taking the youth. These people, they were not even dating me. ikirometero kimwe 1 kilometer, they were already breathing in and out. ntarara gutya bose When I was taking, everyone was saying, yo twasizeyo turi batatu there when you were naho saying, n'uwa mbere yari yozefu and I was the first uwa one. kabiri yari uwundi uwa gatatu Second yari one uwundi was another one, and the third one imitungurize Do not slow it down. ntungabanirize Do umuvuduko not reduce my speed. haleluya Amen. haleluya Amen. hari amasengesho ntazasenga There are jewe prayers that I don't pray. amasengesho yo kubyibuha wa The prayers of getting nguma fat. nshyira ku ipasi n'ubu naraye I keep ndagorora inda ironing with the iron of prayers. ubu maze indwi zibiri ndiko ndagorora It has been 2 Shira weeks when I'm kwipasi. fasting. imana igushire ku rutonde Thank the ikugorora Lord. ariko Iron you with kandi the iron of bene prayers. izi nda zigororerwa These ku bellies, ipasi yitwa nde they get iron ku by the ipasi iron yitwa that nde is called mavi knees. Hehe. Amen. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. ariko abagomba kwibyibuhira mwibyibuhire nta ngorane Those who want to get Ntacyo first, you can bitwaye, get first. It's okay. kuko mwese There is ntimwomera no problem nkanje because everybody can n'amahoro menshi relate. cyane It is very ariko peaceful. iciza gihari gusa But there is a good mugume mu thing bugororotsi mu izina rya yesu being righteous. Haleluya! intumbero yanje ntihagire ikintu kikugabaniriza iki umuvuduko madamu ikivuduko mapapa umuvuduko mw'abasore mwe ntihagire ikintu gihagarika umuvuduko w'amasengesho May nothing umuvuduko wo kugororoka praying. umuvuduko ntihagire ikintu May nothing kigabanya umuvuduko stop and reduce your speed. yo nta muntu ari hano ngo yumve Is there somebody? nta muntu ari hano ngo atere haleluya Praise the Lord and shout hallelujah. hari abantu bariko baricereza There are some people who are making themselves delay.
urabona If you see, hari umuntu adashobora gushika ku there is ntumbero somebody who can reach their bitewe vision n'abantu because of people bagabanije umuvuduko that had reached iyo you ukomoka speed. Where you come from, byagabanije umuvuduko wawe it had hari ibintu wavukiyemwo there is things that you bituma get umuvuduko wo back from kubandanya that stops your bidashoboka speed. hari n'amajambo bakuvuze There are also some words yagabanije umuvuduko that has slowed you down. hariho n'abarozi There are also witches. imigambi yabo niyo kugabanya iki The plans are for reduce imivuduko y'abantu the speed of people. hariho There n'abakukoresha are also some people hariho n'aho uba that uses bagabanije umuvuduko where you live has mbega stopped wibaza ko your bavuga speed. bagabanije umuvuduko They reduces your speed. ikintu because of- gituma The reason why imivuduko y'abantu igabanywa that the speeds for ni people ikintu bita reduce. umugisha It is this thing that is called ni ikintu blessing. bita iki Things that is ni called ikintu bita blessing. iki Blessing. subiramo ngo ni giki Repeat blessing. umugisha Blessing. utera ishara abantu It makes people jealous. bigatuma bagabanya umuvuduko wawe And it makes them reduce bakavuga ngo your araduze speed. They make that he's gone aradushize up, he's leaving us, arahawe urugo he's getting a arosa home, ingabire he's getting agiye talent, gutunga he's going to get rich, arosa he's umufiyanse going to get a fiance, arosa akazi he's getting a niko job. ndabona dayimoni I'm seeing a ibonye devil ujya mugore that is shaking arosa the lady umwana after getting the inyuma baby y'igihe kirekire after a long time. shetani aca arahaguruka Then the devil stood aravuga up ngo uyu mwana and ategerezwa said, this gupfa baby must die. amugabaniriza umunezero Then she just had. na wewe Even you, hariho ababonye inyenyeri there yawe are people that saw your baca star barahaguruka and they stood up bica umwana wawe and killed your baby. umwana wawe Baby, n'isezerano ryawe it is your iryo promise. bararyishe They had killed it. umwana wawe Your baby n'icyo imana yavuganye nawe is what Lord's warindiye You nticyashika waited and it has umwana not wawe reached. baramwishe They killed your baby. bamunigiye mu menshi They ariko killed him. ukwiye guhaguruka But you have to nawe stand up ukavuga uti and say that ngiye kuvuduka I'm going to speak up gushika ndose umwana till wanje I get back my ngiye baby. kuvuduka I'm going to speak up. kandi simpagarara I'm not going to stop gushika ndose until umwana I get my baby. kandi uwo mwana wawe And that baby, uwo muguha arahari there is a person that's supposed imana to irahari be. The Lord is there. intumwa ziracyakora Prophecies are there. kuko na kijya gihe And even that imana time, yaciye mu muvugishwa God wayo passed into his n'uyu servant. munsi umuvugishwa ndahari And today I'm here as a intumwa servant y'imana of God. turahari I'm here as a mu prophet of kibanza God. ikoreramo kirahari And the place that God is going to ntuhagarike come do not stop. umuvuduko wawe Do not reduce nimba your turi speed. kumwe tera haleluya If we are together, shout hallelujah. hariho n'abandi There are also others. bonyene bigabaniriza umuvuduko They reduce the speed for themselves. bonyene bigabaniriza iki They reduce their speed. umuvuduko kubera iki Why? kwiyandarika Because of, se narimvuze kugira ngo I said what? kwiyandarika Taking themselves hariho for nk'ubu granted. abakobwa batarongogwa There is some ladies who Kandi don't ari get married beza. and they are beautiful kandi akaba baroze and nothing bewitches mugabo them. ingeso zabo But because of their inyifato behavior, yabo the way they behave igatuma themselves, atawomushyira mu rugo it makes them Imvugo don't see them ziwe, very well. The way he speaks, ubunebwe the bwiwe way she speaks, the way she ubwibone lazy, bwiwe the way she shows off, inyifato bwiwe the way she behaves, ingene yishyura abantu the way she responds as people, agasuzuguro kiwe the way she undermines umuntu a lot. ujya womushyira mu rugo Then somebody said, "Can I put Ujya that wobana in my nawe. life? Can you live with ubona that guy? utabubanye na shatani Can't you see that you can be abo with barigabaniriza people? umuvuduko Those people reduce their hariho speed for ingeso themselves. mbi There are some bad umuntu behaviors ashobora kugira that somebody can ku buryo have, umuntu adashobora kuguha n'akazi and to the extent that even somebody can give you a job. hariho inyifato There are mbi some behaviors umuntu ashobora kugira that somebody can hamwe have atawomuha to the n'akazi extent that nobody can give abo you a job. barigabanirije umuvuduko Those people has reduced w'ubuzima their bwabo speed of their life. kandi abo barita ku mwikomo And those people ngo nta like kazi bafise to say that they don't ngo nta have a rugo job. baronka They don't get ariko bari bakwiye married, kwimenya but they're supposed to know hariho themselves. n'abandi There are also some ubwira people kugororoka you tell them to ubwira be righteous. gusenga You tell them to pray. bakubwira ngo nsengera gusa They be like, pray for genda me. usengere You pasite go pray for me, pastor. genda usengere Just mwari go pray for me. genda usengere Go pray for me. wewe uri gukora iki What are you doing? uretse umwana yitwa ngo iki You are carrying a baby. amazi with cold water. masabano
amazi masabano mara imvyiro amazi masabano ntamara imvyiro icyo ntacyo woshobora wewe amazi masabano ntamara imvyiro imvyiro mu cyongereza umucafu w'ubuhoma bwinshi mu cyongereza ntibibaho byitwa gute Pearl, to be pearl. Yeah. amazi ugiye gusaba ntabaho It is water that you asked. Yeah, or you borrowed. none byari byagiye he haleluya haleluya Hallelujah! ntahagira umuntu n'umwe There is aza nobody mu buzima bwawe That comes into ngo your agabanye life umuvuduko wawe and reduces your kubera speed. igihe imana yakurema Because the time that God yakuremanye created, n'umuvuduko the Lord created you in speed. nta makuru ufise You don't have news. tuzi icyubahiro cy'umwami yesu Praise the Lord in the name of Jesus. umukobwa yamuremanye umuvuduko A lady is umusore created in yamuremanye speed. umuvuduko A boy is created in speed. umumama A mother yamuremanye umuvuduko wo kubaka urugo created with speed. ariko hari But abivanze there are some people turagomba kuvangura want to separate them. ibivanze mu bantu that think that has come tera haleluya Hallelujah! mbasenge I'm going to pray. akiri ijambo rirakomeye But this word is very strong. ndakubarire I tell you, mbere yuko nsenga before I pray, imbere yuko nsenga before I pray. haleluya Amen. haleluya Amen. ibyivanga mu bantu birahari Things that have become nasomye into bibiliya I read the Bible sanga umugabo umwe and found that there is a boy, umugabo umwe a man yarivanze that came ariko between. kandi And again, ndabona umuvugishwa n'imana I'm seeing a canke uwo prophecy. nokwita ngo ni umuntu w'imana Or I can call a person of usomye mu God. bami ba mbere When you read in abami ba mbere 13 umurongo wa mbere First Kings chapter 13, ntitujyayo uraza verse kuhabona 1. ndahabona umuvugishwa w'imana I'm seeing a servant of mwiza a cyane man of God, a very yatumwe ku good man mwami of God that was sent to the king. aramubarira ngo genda ku mwami And they sent him to the king. yorobowamu Go to the king umubwira aya makuru and tell him the news. umuntu w'imana aragenda The person of God ageze went. k'uwo mwami After reaching to the aramubwira king, ngo hariho it said there are ibigiye gukoreka kuri iki gicaniro things that are going to happen on this amudondera altar. amakuru bigiye kuhakoreka Then said the things that are going to umwami aramuraba happen. Then the king looked at him aramusuzugura and undermined him aramupinga and didn't take him aca to abwira serious abantu and told ngo people. agorora ukuboko umwami Then the Lord, arababwira ngo the king muze said, n'ingoga come, fata kariya kagabo get that ibyo kavuze what he says. sinemeranya nabyo I don't believe it. ayaya Amen. uwo mwanya nyene By the agoroye understanding, uko kuboko umwami when the king bibiliya yambariye ngo his hand, ukuboko guherayo the Bible told me the hands umwami stepped, guherayo their hands kandi yari stepped, yabivuze and the aravuga ngo ikimenyetso the kigiye Bible said gukoreka the sign that is going to igicaniro happen, the altar kigiye kuba uku n'uku n'uku is going to be like this, yumvise like this. ibyo avuze ku icyo gicaniro After the king umwami listened to what he said arashungumigwa about the altar, arapinga umuhanuzi then the king aravuga ngo undermined the fata ako prophets. kagabo They say, get that command mukanzanire and bring that command to akigorora ukuboko After making his kuboko hand like this, guherayo then his hand stayed there. arakwega biranka Then the king pulled his hand aragarura biranka Then the king pulled his hand. arapfunya biranka The king tried to make this arururutsa foot. biranka The king tried to put his umwami hand arembezwa down to and it was refused. aravuga ngo ntabara Then the king said, muntu w'imana person of God, ndemeye kuri umuntu I believe that you are muntu a w'iki son of God. ndemeye kuri umuntu God, I believe that you are a servant of God. ningingira imana yawe I beg kuboko your God, kwanje my hand, gusubire nk'uko kwari kuri take your hand to oh haleluya its words. umuntu w'imana ngo yinginga The imana person of yamutumye God begged the Lord kuboko that kwiwe sent him. gusubiranako Then his hand got nagomba back the way mbwira it was. umuntu I want to tell the person who yaje is hano here, the person who ari came here, hinga who is undermining, atemera imana is ikorana not natwe believing the Lord that imana walks iri in us. hano The Lord is here. na wewe Even you, ugiye kubona you are going to ikimenyetso see the sign. ugiye kubona You are ikimenyetso going to see the sign. wewe
You datahura that you don't believe, ugiye kubona you are ikimenyetso going to see the sign umwaka nyene in this same year. utarahera Before this year ends, ugiye kubona you are ikimenyetso going to see a sign. niwagorora ukuboko kwawe If you strengthen your hand, kurwanya abantu b'Imana it is going to, kuboko kwawe kugiye kuma your hand is going to be ufatwe like that. n'amapararize Then you are going to get paralyzed. ufatwe n'ibinyanya You bidahera are going to get paralyzed. wowe uri kuragwanya abantu bayo Who is undermining? wowe You uri kuragwanywa mwene data who is undermining? kandi ukagwanya uri mukuri And you are, and people don't believe ukuboko you. kuguhagurukiye May the Lord, kugiye kubona igitangaza may the Lord perform miracles for you. ukuboko kuguhagurukiye The hand that stood up to kugiye you. kubona igitangaza May it get a kugiye kubona ikimenyetso vuga tame sign in the name of Jesus. ntibyahereye aho It didn't end up from yinginga there. imana ukuboko kuba kuzima Then the servant umwami of mu God buzima begged the Lord, then the caragenda Lord, ngomba ndangize the senge hand became the haca white haza horse. kandi kagabo kakavuga Then ico they came kaca kamusanga aho hantu another man, karamubwira ngo muntu w'imana and the man said, person of umwami God. aramubara ngo urankijije The ate king said, you have ndakujana healed ibwami me. ndagucumbikira I'm going to take nongere you into the ndakuzimana palace. Then aravuga ati treat you well. sinjya Then the nta servant of n'ingemu God, yawe nta I don't n'agashimwe drink and I don't want imana to drink. yambujije The Lord has reka refused mvugane me. n'ishengero Let me talk icyo with imana the yakubujije what Lord ntuzi refused ugikore you to don't ngo hari do it. umwubahwa ari imbere yawe But because there's a respected person who is ngo hari out of, icyo imana yakubujije don't do things narivuze that ngo icyo God imana refused you to do. yakubujije What God refused you to do. ntugikore Don't do it no gutinya igitsure because of Ntukore fearing people. ibyaha Don't make ngo sin. umukoresha agomba kugusambanya The people are going to make ntuzuhemuke sin. Don't icyo imana yakubujije don't do bad things. umireko Stay on what Ihagarareko. God wants you to do. Stand on it. inyuma y'ihagararako Standing on me. ugiye kubona ugukomera kwayo To see his miracle. ntiyagira umuntu agupfunguriza iki umuvuduko ntiyagira umuntu aguhagarikira iki umuvuduko yitwaje biriya na biriya Because of this and this. ntiyagira umuntu ahagarika Let's umuvuduko nobody wawe stop. yitwaje icyo afise Because of what that aca person umuvugishwa had. aramubwira Then tubwirize that person came and told him. nanjye ndi umuvugishwa I'm mugenzi wawe also a person of God. imana irambwiye The Lord told me, kandi wacu iyo avuganye nawe the person that spoke niyo to you, ivuganye nanjye the same person that irambwiye spoke, ngo ngwino he said that God, ndakuzimane I treat you, ndakuraze I give you word to mwene say, data person of God. The star inyenyeri ufise that you have, ubutunzi ufise the richness that you have, urugo ufise the home that you have, agakiza ufise the righteousness hari that you have. uwugomba kugahagarika There is some people who want to stop yitwaje ngo iravuze because the person said, yitwaje ngo irantumye because that person said, it sent me. The Lord Umviriza. sent me. Listen to me. zigama icyo wahawe I don't ikiwe give n'umwami what you are given. ntukirekure Do not leave. zigama ibyo wahawe Hold on what God nicyo gave you. gituma mw'iyi minsi That's why in these days, hariyo ariko haraza abahanuzi there are coming a lot of umuhanuzi prophets. akaza akavuga ngo A prophecy comes and says, umugore wawe si uw'iwawe your lady is not your husband. umugabo wawe si Your uw'iwawe lady is not your wife. umufiyansi ufise si uw'iwawe Your husband is not benshi your ingo ziriko husband. zirasambuka A lot of homes are benshi bariko baraheba married. ubuzi A lot of people Imana are yavuze ngo ako leaving kazi their si akiwawe jobs. Some prophecies are saying that Imana job is not irakanse. yours. The Lord has refused it. mw'abakristo mwe You Christians ninde yabaroze who had bewitched you, ninde yabaroze who had bewitched you, muriko murajana n'ibiguruka you are going things you muhura n'abantu mu outside. byumba You by'amasengesho meet with people in the room, muhura of prayer. n'abantu ku misozi mwirirwa With people on the mountain, muhura n'abantu mu mabarabara you meet with people on batagira roads ababareze when they don't have to, ata jambo riri muri bo and the person comes to you, batahamagawe n'ijuru the person that were not called by bagasambura the ingo Lord, zanyu they destroy your marriage, bakonona ibikorwa mukora they destroy the jobs that you ngo are naka doing. yampanuriye Say that the person has ninde yakuroze prophesied who bewitched wowe utubaha umugore wawe you, who don't respect tubaha your umugabo wife, wawe you who don't respect your husband, ninde yakuroze who had bewitched you.
you, wowe uri sansanike mu rugo you who do not respect ninde the yakuroze home rule, who had bewitched you. bivuga ngo mu minsi y'iherezo The Bible says in the hazoza end days, abavugishwa atari bo they are going to come back. bahuye n'ibyifuzo byabo They are going to come first. abo bazoba bariko barasambura ingo People are going to destroy your marriage. abo basambura ingo bishunze ibyo Those people destroy inyungu zabo marriage n'ibyifuzo byabo according to what they wish, Bamas. what they want. bamaso Be careful. bamaso Be careful. bamaso Be careful. ivyumba mwirirwamwo The rooms where you muva go muri to bimwe pray, muja mu bindi go here and there. muva maso Be ntiyagira careful. ubapunguriza umwendo Let's not reduce your ubapunguriza faith. iyerekwa Don't wonona urugo reduce rwanyu your vision. imana idutabare May the Lord save us. imana idutabare The Lord save us. ijambo ry'imana ni ukuri The Lord of God bibiri ngo is true. ikifatanije ntihagire uzogifatanura Bible says once he becomes together, may not ijambo separate. ry'imana It's ni connected. ukuri The word of God is true. umuvugishwa ngo acaramuhenda Then the asimbira prophet ku ngera zijya lied him and said, uyo and mwanya bibiri ivuga ngo avuye aho that prophet Atapfi- ate the food. Then the Bible says, intambwe zica ask ziramurya her, the lady, kubera yarenze ku cyo imana yamubwiye intambwe ziruzuye a lot of yari umuntu lies. w'imana by'ukuri You, person of God, yari umuntu w'imana he was a really, he was amapira really a amapira person of God. yari umuntu He w'imana was really a person of yari God. umuntu He w'imana was really a person ariko of God. ahendwa n'abagenzi biwe But he was lied with his irinde friends. Be careful. bibita ngo n'abavugishwa Be careful. Kandi Don't atari bo make ngiye yourself gusenga. false prophecies. uraba mu buzima bwawe Be careful in nta your biriko life. birakuzimiza Is there things nta that are biriko biraguca making intege you? Is there things that are weak? nta byapfunguje umuvuduko wawe Things that are reducing your speed? ndagomba kuvuguruza ibyo bavuze ku buzima bwawe I want to change what they spoke. ndagomba kuvuguruza I want to change abaguzi what first people badebaguye ku buzima bwawe spoke on your life. bigahagarika umuvuduko w'urugo Reduce the speed umuvuduko of w'urudandaza marriage, the speed of the umuvuduko business, w'agakiza speed. hariho amajambo aca intege There is words that hariho abantu bacerereje mu majambo there are some people that are baguciye weak. intege sha People that n'uyu munsi discourage urimo ndabivamo ndabiheba even today you are saying I'm going to wahagurutse ufise umuvuduko wo gusenga stood up when you had uyu munsi urara udasenze wirirwa now udasenze you sleep without prayer. wahagurutse uzinduka mu materaniro You at first you uyu had munsi to ushika pray. saa yine saa tanu Now you came late wacitse in the church. intege You are hari being ibyahagaritse umuvuduko wawe some people had reduced ndagomba your kubivuguruza mu izina rya nde so we change it in the name of Jesus. oh haleluya Amen. haleluya Amen. urashobora gutera haleluya Shout hallelujah. ndagomba gusenga I want to pray. ndakubwire ko hari ikindi uza gusoma uza I kugisoma mu want wundi to tell mwanya you there is another thing that you're going to read. uza gusoma muri mariko 10 ku I'm murongo going to read it in wa Mark, 46 ugeze ku murongo wa 49 Mark chapter 10, hari amakuru y'impumyi yitwa barutoromayo verse 21. There is Nivyo? news of a blind man. n'impumyi yitwa nde A blind man which is barutoromayo Bartimaeus. nawe Even him, hari abantu ugeze kuri 45 when you 48 pardon 48, verse avuga 48, gute mwari how does it say? hari abantu bamuzibiranije Some people broke your agomba way. kuraba umwami The people, he wanted to see agomba the king. gutabagwa He wanted to get saved. agomba He guhumuka wanted to get, yumvise amakuru ya he yesu heard the news of Jesus. abantu baramugabaniriza umuvuduko People slowed him down. abantu ngo benshi A cyane lot of people barahaguruka stood up
baramuzibiranya Then brought him. baramuzibiranya They brought him. ngiye gusenga Imana I'm going to pray. hari the ibintu Lord. byakuzibiranisha Everything that brought you urabyuka away. You bikazibiranya wake up, then they ukavuga break, they broke. bikazibiranya You speak, they tabura broke. amasengesho bikazibiranya Start praying, they broke. ngomba gusenga Imana I'm going ndarangije to pray the Lord. lota parasike lote Amen. Amen. yagira ibintu bikupunguriza Let iki nobody slow you down. yagira ibintu bikupunguriza Let iki nobody Umuvuduko. reduce your speed. yo uno munsi sinazanye inkoni I didn't bring a stick today. uno munsi Today, sinazanye I inkoni didn't bring a stick. yo Today, ngomba muri I'm kabadayimoni going to. nagira ngo ni nagomba ngo ni inkoni nari nzi ko ari inkoni I thought none it was sanze a ari stick, toroshi but now it is a ngomba torch. kumurika I'm going to ibintu byose byagupfungurije light up everything that slowed you down. Amen. yo haleluya Amen. Amen. ibintu byose Everything byagupfungurije that slowed you down. umuvuduko Everything that nawe stopped your ugerageze speed. kubimurika You also have to ugerageze make, kubiraba you also have to ibintu watch them. byapfunguje umuvuduko wawe Everything that reduced ndagomba your speed. kubimurika I want iyo them. byinyegeje mu mfuruka Amen. iyo byinyegeje mu mabati Everything and everyone uhaguruke that nawe you ubimurike also have to stand mbere up. bibaye ngombwa n'inkoni ushireko ntiyagira ibintu bigupfunguriza umuvuduko Let nobody utegerezwa gushika ku reduce ntumbero your speed. utegerezwa You have to kwiruka reach your vision. utegerezwa kwiruka You have to run. aho byanse ko wiruka Where it has uce not hejuru refused to uguruke run, have to fly. aho byanse guca hejuru Where it refused to urampa ugende fly. nk'inzoka You have to lay utume wikwega hasi and try to scratch niwagerageza yourself guca hejuru out. If you bikanga try to fly, then it refuses. utume wiruka uvuduke You try to run. nibyanka wikwege If it hasi refuses, wikwege you scratch gushitse yourself ku ntumbero until you basi reach your gupfungura vision. basi nipfungurize Let neza nobody ntibahagarike reduce your umuvuduko speed. ni ukuri kw'Imana ntegerezwa gushika I have to reach. nzobimurika ibisigo I'm going to walk. n'abakozi I'm babyo going to touch the naho bizoja mu mwobo even though they are going n'ubu to read ngomba themselves kubinyagaza aho in the grave. byinyegeje I'm going to remove ngiye where kurunga they ikibomba themselves. y'isengesho The bomb of a prayer. tera haleluya Hallelujah. umugore aravuga ngo This ndavumbutse lady said, yagira uwuhagarika let nobody slow me yagira down. uguhagarika Let nobody slow you down. sheri ntibazosubira My lady, nobody. ntabwo They bazosubira won't do it again. ntibazosubira They won't do it again. twarabamenye We know bari them now. baduhagaritse umuvuduko They don't have to batubuza stop. guhuza umutima n'inama ngo dukore igikorwa They slow us cy'Imana down. barakuyobya barakonona baguca intege They slow you baze down. baze bongere Let them do ubu it again. nzobiruka ko I'm nitoroshe going to run nzobiruka at them. nzobamurika we Touch them. tera haleluya Hallelujah. Hallelujah. tera haleluya Hallelujah. ntubemerere nawe Do not allow erega them. rimwe na rimwe hari igihe tubaha ikibanza Sometimes we give them a space. tukaba ikibanza mu buzima We give them a space. tukaba in our ikibanza mu life. majambo We give them space. tukabaha in words. ikibanza We give them space. ibyo bavuga tukabyemera Allow what they say. inama batubwira tukayemera Believe the advice imigambi that mibi they batubwira tukayemera believe all the ntiwemere tell her. Don't allow it. bwira sheri wawe muri kumwe Tell nimumuvuze your mubarira ati darling. ntiwemere If you are together, Ntuze tell them wemere. don't allow. Don't basi allow. ubu uri kumwe na sheri If you are with your husband or your mwafere, wife or your mwambie. fiance, tell them. usitike Tell. Don't allow. usitike No, kabisa no. We don't have to ntiwemere ibyo allow. bakubarira Don't allow what they tell. usitike You don't have to uwo bari allow. kumwe n'umusheri mubarire If you are with ntiwemere your wife, tell them you don't have bazokubwira to ibitari allow. byo You don't niba have uri to kumwe allow. n'umusheri wawe akaba ari umukristo If mugenzi you're not wawe with your husband or muhindukire your umubwire wife, ati ntiwemere tell them and tell them. ntuze wemere Do not allow. ibyo bakubwira ntubyemere Allow what they tell you. ntiwemere iby'abazimu Don't allow the things. ntiwemere iby'abadayimoni Don't allow things for them. ntiwemere inama mbi Don't allow bad ntiwemere things. abahagarika umuvuduko wawe You don't allow the people ntiwemere to slow you vumbuka down. wiruke You vumbuka have to run. vumbuka Speed up. bamurike ntiwemere Don't allow. urashobora gutera haleluya Don't hallelujah. ntiwemere Don't allow. ntiwemere Don't allow.
ntibahagarike umuvuduko wawe, Let them not ntibahagarike stop you. amasengesho Let them yawe, not stop ntibahagarike your urudandazwa Let them rwawe, not stop your ntibahagarike faith. mariage Let yawe, them not stop your ntibahagarike marriage. urugendo Let them rwawe, not stop your ntibahagarike life. proje yawe, Let them not stop your ntibahagarike urukundo rwawe. Let them not stop your Oya life. niwemere, Oh! ntibahagarike. Let them not stop. Oparasikelo. Amen. Kubera iki bivanga mu buzima Why bwawe? do they have to get We into our ntubyemere. life? Why do you give Yagomba them twambara space? urwaga n'ukuri kw'Imana. I want us to. Twambara urwaga. I want us to. improve. Ababyivanzemwo The people who turagomba came, kubamurika. we have to We ntimwemere. You taught We them. ntubemerere. Don't allow for Abari them. inyuma ntimwemere. Don't allow for Abaje them. muri epantase Those who are ntimwemere. allow. Ntimwemere. Allow. Ndabyanse. No. I refuse. Ndabarahiye. I swear. Ntegerezwa kubandanya. I have to continue. Utegerezwa gushika ku You have ntumbero. to reach your vision. Baroge canke You have basare. to reach your goal. Bashavure canke If batonture. they become sad, don't Babyimbe fight. bamere nk'umukate w'igihumbi. Become big. Babyimbe bamere They become nk'igitumbura. angry. Babyimbe bamere nk'ifena beto. Don't they become Babyimbe angry. usinipumurize. Do not slow me down. We niwemere. Don't allow. Niwemere. Don't allow. Wivanga mu buzima bwawe. Person come into your life. nta makuru mufise. You don't have Abazimu news. barapfuye. That die. Haleluya. Hallelujah. Lota pasikelo. Kweli kubemera. Why do you have to allow for them? Ntiwemere. Don't allow. Aho bisaba kutora inkoni. If it is Ushishura needed for you ikintu to cyose get a stick and kigomba bring anything kwivanga mu buzima that bwawe. wants to come into your Aho life. bisaba kutora ibuye If it is uritore needed for you to get a uje stone, kurindi buye take it and you ugihondahonda. get another stone. Ntiwemere ikivanga mu buzima bwawe. Don't allow anything to Aho stop bisaba your ko life. wisonzesha If you have to uje ahantu just wikunje Then wunamurire Cry. uvuga ngo ndase ikintu kimpagarikira something that has to ko stop. wanje. It's something that stops my life. Kapasi. Ariko nta muntu ari hano ngo atere haleluya. Tell somebody to shout hallelujah. Ivyakononye. Things are destroyed. Ivyakononye. Things are destroyed. Nuko bimwe wagiye wakira byose. They are Ivyo because bakubwira you ngo allowed nivyo. everything that they Uwundi told azanye you. ibingwego. Somebody brings you Aterega failure. umugabo wawe. Vanze yaguhevye. Your Ati husband cheated ego. on you, then you Ati say kandi yes. umugore wawe ya atego. Your wife Ati did kandi this naka and this, then you say yes. yavuze ibi atego. Then they say We this person says si this, byose this, and that. bemera. Do not allow Urumviriza everything. ariko si byose You wemera. just listen, but you don't allow Si anything. byose You wakira. don't accept everything. Uravyakira. You hear it, Ukabiyungurura. then you Bimwe you ukabirojeta ukabita. you feel try them, then you Ibindi get ukavuga something. ati Other things you say. ibyo ndarimize mugabo ngiye kurikurikirana. Those I heard that, but Mwebwe I'm muri going to umuceri. do research on those things. Umuceri n'amabuye muramirana. If you eat rice, you eat rice with stones. Mu kanwa Do you swallow nta kantu rice kariyo and kayungurura ibuye kakarimenya. is there not something that we have in our Mwebwe ko muri mouth Burundi to mu separate Burundi rice hari and mikeke stones? muhora mumirana n'amagufa yose. Here we have fishes. Do you Yungurura wa eat fishes? mukobwa we. You have to feel try. Abasore bose baraje ngo twende. Everybody is coming. Then you Imborerwa say, ngo let's go. twende. Drinkers, Abanywa urumogi ngo twende. drunk people, Yungurura. say, let's go. Abakozi Feel abarimo try. bose baraje ngo twende. Everybody who comes, you say, let's Abagusengera go. bose ngo nuko bavuga Imana ngo Everybody who pray tugende. for you, you say, let's Yungurura. go. Feel try. Usinipumurize. Don't slow me down. Ko nta muntu ari hano. Is there somebody who Ariko nta muntu is ariko arumva. somebody who is hearing? Hari abantu umuvuduko wari waraheze mbere. Some people that they have Umuvuduko w'amasengesho wari your waraheze. speed has been reduced. Oya hari abantu umuvuduko wo gusenga Some byagabanutse. people that the speed of faith has reduced. Ongereza byose biva mu kongereza. Everything Byose biva mu added. gusenga. Everything Ongereza out of umuvuduko. Yo. Ongereza. Add Ntabwo up. dukwiye kuba muri We are ambutiyage. not supposed to be in traffic jams. La basike lo. Amen. Ngiye gusenga. I'm about to pray. Ngiye gusenga. I'm about to pray. Hari abantu bari barazimye. Some people that has been stopped. Imana bariye ngo tubatse. There are some people that their lights had become off. Don't tell me that let Hari abantu bari baracerewe.
Imana yambwiye ngo tubasunike basubire ku muvuduko wabo. Let's push them. Buhanuzi bw'Imana. This is the prophecy of Hari God. abantu bari barahagaritswe. Some people that had been stopped. Barahagaritswe. They had been Kugera stopped ku rugero to bahagaze. the extent that N'ibyabo they byarahagaze. stopped. Even their Bandazwa things stopped. barahagaze. Their business Imibiri stopped. yabo yarahagaze. Their marriage has Ibikorwa stopped. bakora byarahagaze. Their jobs has stopped. Iyerekwa Their ryarahagaze. vision has stopped. Imigambi yarahagaze. Their plans have stopped. Ingendo Their zarahagaze. journey has stopped. Ibikorwa byose byarahagaze. Everything has Mu stopped. miryango byarahagaze. Their family, Muri everything family has stopped. byarahagaze. Everything has stopped. Imana yambariye The ngo Lord taught me, bandanya continue, ongereza push. nimba udabishoboye If you are not nje able, kugukwega. God is going to pull you. Ndagomba kukwega umuntu we. I'm going to pull Ndagomba some kukwega people. umuntu. I'm going to pull someone. Erega nje kukukwega. I came here to pull Se you. we sinagukweze. Didn't I pull you? Uyu mugabo naramukweze. I pulled this man. Ngomba subire ndamukwega. I'm Subire going to mukwega. pull him again. Uyu mugabo meruka kumukwega. I pulled this man. Abazimu bagabanije umuvuduko wiwe. The devil has stopped. Bamutwara akazi, bamutwara ibintu byose, bamutwara iki? The devil took everything Acabona from him. kwinyishu ari gusubira ruguru. Then the solution he was Kandi saying abiwabo said that he bose wanted to iyo go back to bananiwe the baca village. baduga. And in their family, if everything Ariko ubu nawe stops, yibagirwa they ko go hariho back to intumwa the y'Imana. village. And this one Arabipanga. forgot that he was with the Arabipanga. prophecy of God. Arabipanga. He planned to And go back to the village. Kuva From that time, ndamukwezi. when I pulled him, imigisha ibiri yaronse. he got 2 blessings. Umwe ndawuvuga uwundi I'm sindawuvuga. going to say another one, Mu and I kwezi won't say kuza another one. azowuvuga. He's going to say it in the next. Yaba ndi nkawe ubuteye. He's going to Haleluya. say it in the next month. Ya. Araza mu biro rero He yakaze. came in my office. Arambwira ngo urumva rero. He was like, Ngo byancanze. I'm Ngo stressed. nananiwe kuba mu gisagara. I can't manage to Ngo leave the ndaduze. city. I'm going back to the village. Iyo ataba yicaye kure yanje namubwira ijambo ndamuhaye amakofi abiri pa. If he could not be sitting far from me, I Niyo nagomba could like slap him 2 slaps. Amakofi abiri y'umwotsi. Sindakubitana I've kuva never nkizwa begged sindakubitana. somebody. Oya. Since the time, Ariko uyu nari kumuherako. since the time Kuko I ni got umwana baptized, I wanje have kandi never ukubise begged umwana somebody. umukosoye si bibi. But I could not Papa. stop from beating him because he's my child. And beating your child is Namubwira not uvuze fun. gute? Ngiye kuduga. He was saying, I'm Ndamusubira. going to go back to the village. Ndamukarira. I say, Uvuze gute? what did you say? Ngomba kuduga. I'm going to go back to the village. Ugiye muri mission? Are you going to a mission? Ngo yango ndomotse ndavuye mu gisagara. No, I'm going for raven. Iyo niyo nyishu. That is the answer. Abazimu baragutsinda ukemera. The devil win you. That you can say yes. Usinipungurize. Do not slow me down. Kubera iki bagabanya umuvuduko Why wawe do they ukemera. have to reduce your Kandi speed and you say yes? ugacushira mu bikorwa by'abazimu ngo And you also do what the demons want you to do. cyandamubwira wose uwo muti Then fukama I hano said, ngo that is not the solution. ndahamagara Down ijuru here. ndahamagara I called amafaranga heaven. ndahamagara I ibikorwa called money. ndasenga I Imana. called jobs. Then I prayed to the Lord. Inyuma yo kugusengera After praying for you, haheze amezi angahe kugira ngo ube ufise inzu how many iwawe? months that passed for you to be having your own house? Umva ivyo bintu Listen. reka bivuge vuga. baciye bampamagara itariki 17 hari mu kwa kane mu matariki ya 10 bashampamagara 17 ku kazi 2003 canatangura akazi. Indwi zingahe ziheze? Inyuma y'indwi zibiri ca ndubaka inzu. Inzu Inzu yiwanje. yiwawe Yego. ubamwo Yego. y'ivyondo Oya. Amatafari ahiye kandi imwe intuze yisima n'amafirabeti. n'ivyuma hejuru ariko amabati. Yego kandi hambavu y'ivyo yari yaba intuze Imana miyo minsi yaciye mpa ntuze parcela ya are zitatu. Are zitatu inyuma y'inzu. Wejeje inzu yubatse mu inzu wayubatse igihe nabanje kugwa ntuze yabanje kuma parcela are zitatu hama ikinyuma kirinzu. Icukubakira inzu. Inzu wayubatse igihe kingana iki? Indwi zibiri sinarengeje. Indwi zibiri y'amatafari aturiye. Yego. Irimo n'isima n'ivyuma hejuru n'amabati. Yego ahubwo ndiko ndagondera amakaro nayo. Uriko urashiramwe amakaro? Yego. Ubu yibamwo? Yego. Mayango. Hallelujah. Give me the stick. Uyu muntu mwumva atakwiye gukubitwa?
Don't you see that this Huh? person is supposed to get beaten? Waruruye hehe? nukuri ubuzima bwawe bunchanze nanjye Waruroye he kubaka ruguru? nari ngiye kwicara ruguru. Uyu muntu hari abantu dukwiye gukwega. There is some people that were supposed Kwiye to pull. kubakwega tukababuru. Pull them. Kubamanura ntibikunda basi. You can't- Kubera babasize hasi hari. Because they push Dukwiye you down. kubaduza. We have to pull you up. Dukwiye kubakwega We pull you kandi mu up. muvuduko And ukomeye in a speed. ukomeye cyane. Hari abantu tuje gukwega no There are kutima. some people that We. are supposed to pull. Ibi bigabo bene ibinyana dukwiye kubiburu. These strong people, we have to pull them. Habona hari ibintu byafashwe n'abadayimoni birabahambira mu mavuta ndimo nta makuru bufise. Tuje gukwega. I came here to pull. Hallelujah. Shout hallelujah. Reka dusenge. Let's pray the Lord. Ninde muntu abona Who is mu mutima wiwe somebody who yiravye somebody checks akabona yuko his heart harabahagaritse umuvuduko yariko. and she No finds pasike people lote helps menetu. reduce the Yarakora, yarasenga, Used to pray. yaradandaza, Used to do yarafise yereko, Used to have yarafise imigambi, Used to have abarozi, Women. abansi Enemies. bivanga mu bintu They went bahagarika iyerekwa into yarafise. your life and Ndagomba stop his vision. gusengana nawe. I want to pray with you. Lolasi urashobora tupasi. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Urashobora guca bugufi cyangwa ugahagarara. You can say, Ndagomba. Hallelujah. I want. Hari ubushobozi bw'Imana ikorana nanje. There is a Buje power of gukwega, God that wants buje to that is kumubandanya. good. Tera hallelujah. Make you continue. Sawa sawa. Teri ni hallelujah. Shout hallelujah. Umuntu yahagarikiwe ibyiwe tere hallelujah. That has stopped their things. Shout hallelujah. Usinipungurize. Reduce my speed. Kuki. Why? Kuki. Why? Rahira nawe. Swear. Umugore w'icinema aravuga ati The lady said, haguruka. lead on. Iruka. Go. Ntuhagarare. Don't stop. Ntuhagarare. Don't stop. Dutegezwa guhagarara. You don't have to stop. Naho hari byari byaraduhagaritse. Even though there are things that Turagomba you kubandanya. have to continue. Bidutegerezwa. You don't have to stop. Kirazira. It is not. Wirahire. You have to swear. Wirahire. You have to Uvuga ati swear. ndarahire. And say, I Ni swear. connecte I have connected n'amavuta with myself with the anointing, n'igicaniro with the altar, n'intumwa y'Imana. and the prophets Ntegerezwa of God. kubandanya mu izina. I have to continue in the Hariho abantu name of bagiye gushinga intahe vuba. Some people that Bagiye are going to kubandanya. have testimonies soon in the name of Jesus. Tupasi. Iminota itatu. 2 minutes, 3 Umunota umwe minutes, ubanze wihana. 1 minute you ask Naracitse for intege. forgiveness. Banza wisubireko. Check Gira yourself. Imana ngo naracitse intege. Tell God Urabizi that nawe. Urabizi became ingene weak. usigaye You widoga. also know the way. Umunota umwe wonyene. Only 1 Inyuma y'uwo minute. munota wo kwihana no After gusaba that 1 imbabazi. minute, Ndagomba kugukwega. I want to pull you. Muce mumpa amaboko sasa. Just give me your hands. Ndagerageza I will try. nkore ku muntu uwo ari we wese. I touch to everybody who is Ndamukwege. here. I pull that person. Ndamukwega. I will pull N'abari you. hari inyuma kwika. If Hari those inyuma. ones who are there behind, Ndagomba jeyo I ndabakwega. want to go there behind and pull you. Ndazi kuno mujemwe abapingayi I know benshi. today there are some people Hajemwe abapingayi benshi. that who don't believe. Ariko ndaje gukwega. But I'm going to Ubu pull. notangura kuvugishwa no hano If I start ibitangaza to bikoreka. prophesy, Mana ndasengera aba bantu. Saba imbabazi. ask for forgiveness. Saba imbabazi. Ngiye gusengana nawe. Ngiye gusengana nawe. Gusengana nawe. Bwira imbabazi ngo Mana mbabarira. Bwira imbabazi ngo Mana mbabarira. Bwira abana ngo Mana mbabarira. Mbabarira barankweze ndemera. Mbabarira barankweze ndaruha. Mbabarira barankwegeye mu bitari byo. Bankwegeye mu bintu atari byo. Kandi naravyumviye.
Mana mbabarira, hari ibintu bisutsemo, hari ibyo numviye, bwira Imana ngo mbabarira, mbabarira Mana, ndasengera abantu bagirira imbabazi, abantu bagirira imbabazi, abantu bahariye, abantu beze, abantu batunganye, urakoze mpemu yera, maraso yawe letapara ritokorobo risekemene dutekera isi, urakoze mpemu yera, urakoze. Mana abantu bagira imbabazi, abahuriye mu byaha bitandukanye, maraso yawe wese urakoze mwami, kugiye kubikoze kubababariye, tugiye gusenga mwiri sengesho rivuga ngo ntihagire ikintu kimpagarika, hagarara nawe umere nk'ujya mugore, uvuge ngo ndahagurutse muri ndahagurutse muri proje zanje, kandi nta kintu kimpunguriza umuvuduko, ndahagurutse, haguruka, atuza akanwa kawe, tegeka, ubwiriza mwene data reka gusamara, iri ni ijambo ry'ubuhanuzi, raba icyahagaze imbere yawe, raba ikintu cyahagaze imbere yawe, Imana ikorana nanje, ndahagaze kw'iri jambo, ndahanura ibishengero mu izina rya Yesu Kristo, ikikubuza kubandanya, icyakujije kwinjira mu masezerano yawe, raba promosiyo, rega nawe wemera nk'abandi, rega nawe wotera intambwe, rega nawe woshika aho ugomba gushika. Yesu ni kubera iki Imana y'iki gicaniro ugurura abantu baje mu muvuduko wabo mu izina rya Yesu Kristo, korara ku basengesho mu izina rya Yesu Kristo, duguruza ibintu vyiyugaye, usinipungurize, dugurura ivyari vyugawe, raba ibintu vyahagaze imbere yawe, senga, usinipungurize, fata decision, bwira Imana, kuri ikintu cyahagaze imbere yawe, urakoze mpemu yera, ikintu cyahagaze imbere yawe, ikigomba gutwara ubuzima bwawe, ikigomba gutwara abana bawe, gikureho, kuraho ikigomba, icivanze mu rugo rwawe, icivanze ku magara yawe, icivanze muri proje yawe, icivanze mu rugendo rwawe. Imana y'iki gicaniro, nyemerera ungirire neza, nyemerera mvuga gusenga kwanje, wavuze ngo ntihagire ikintu gihagarika mu izina rya Yesu Kristo. Aba bakobwa bari hano, aba mama bari hano, indwara, ibisigo, abadayimoni, mu izina rya Yesu turabakura mu rugendo, turabakura mu kazi, turabakura mu buzima, ibyitanze mu buzima turabikuraho, ishengero ndarisengeye mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Mana, Imana y'igicaniro, abarozi bivanze mu buzima, Imana yo mu ijuru, kuboko kwawe gukore, abari kuri YouTube, abari kuri Facebook, abari mu mbuga izo arizo zose, kuraho icyakujije, icyahagaze, sohora, urakoze, kuraho, bandanya Dubai, bandanya Etazini, bandanya mu rudandazwa, bandanya mu kazi, bandanya mu rugo rwawe, bandanya mu ivugabutumwa, bandanya mu rudandazwa, bandanya biguhagarika imbere, ibihagaze imbere yawe, bisugupunguriza umuvuduko, bibahagarika umuvuduko, subira ku muvuduko wawe, abari muri etaje, abari kuri YouTube, abari hari inyuma ku miryango, abari hagati, subira ku muvuduko wawe, bandanya, ndagukwega amaboko, ndatuye amajambo, ndagukwega, bandanya ku muvuduko
amajambo atura amajambo rabira imbere yawe rabira imbere yawe rabira ibyitambitse mu buzima kubita kubita mu izina rya Yesu Kristo ivyo tuma tutabandanya ivyo twitambika imbere ivyo kwitambika imbere y'ishengero ivyo kwitambika imbere yanje ivyo ndabisambuye Imana ikorana nanje ijambo ry'intumwa ndagoroye ukuboko ndasengera abantu hindura amazina yabo hindura urakoze ndiko ndabona mwomu yera ariko aragendagenda mu bantu hari abantu afashe amaboko ariko aratembereza mu masezerano yabo ndiko ndabona ukuboko kw'Imana gufashe ukuboko kw'abantu kuriko kurabazura abantu bari barahambwe abantu bari baratawe urakoze mwomu yera ndiko ndabona abamarayika bafashe amaboko y'abantu bariko barabirukana barirutse umengana bari muri kurusi ndiko ndabona umenga abantu bari muri kurusi bariko bariruka nyamubera bambarira ngo abana bari barahagaritswe ibikorwa byabo biravumbutse ndiko ndabona abantu biruka bariko bariruka urakoze mwemuyera rikarambarira ngo abo basubiye ku mivuduko yabo rotakarabasakarotekepeseke urakoze mwemuyera ivyari vyarahagaze ivyari vyarapfuye ivyari vyaraboze ivyari vyaranutse birasubiye ku rutonde umuriro watse Imana iragenda ishengero Imana iributsa ishengero Imana iratabaye ishengero Imana irasubije ishengero urakoze rotoposakaroto mene tayipusi rore mene tute raisiketo orone mene tu urakoze mhemuye tera haleluya nyemerera ugorora ukuboko kwawe uko kuboko kwawe ukugorore mw'isi y'impemu ukugororeye Imana uravuze ngo ndananiwe Mana mfata nkwega nduza nshigikira lolebesi nisimwe tupa nanje nk'intumwa yayo ndahagurutse mu gufata amaboko y'ishengero Mana we bwira Imana igufata ukuboko nanje mw'isi y'impemu ndafashe amaboko y'abantu ndabaduza Imana yampamagaye duza abantu mu masezerano Imana yampamagaye duza abantu aho bari barabahambye Imana yampamagaye duza abantu bakure mu mupfu baduze bakure mu bukene baduze bakure mu gakenyerwa baduze bakure mu gasuzuguro baduze bakure mu migayo baduze bakure mu mivumo ndiko ndabaduza Imana irikira baduza mw'isi y'impemu Imana irikira duza abantu bubakira ingo duza abantu bishurira amadeni duza abantu bashitse mu byo wavuganye nabo duza abantu baha amaviza duza abantu baha urudandazwa duza abantu
y'Imana bafata amaboko nka kumwe bafata Yosuwa kwa kundi bafata Mose. Turabadugije, bararushe mwami, barakenewe kuduzwa muri finance, barakenewe kuduzwa mu buzima bwabo. Baduze papa, baduze muri dandaza, baduze mu bapiza, baduze muri mariage, baduze mu masengesho, baduze mu ijambo, baduze mu gukira indwara, baduze muri baduze bashiraho ugomba, baduze bashiraho ushaka ko bashika, baduze baduze. Ndabonye Uhoraho ariko araduza abantu. Nabona afata umuntu aterera hejuru, afata uwundi aterera hejuru, afata uwundi aterera hejuru. Mu kurangiza mbona abantu mwese musa nk'abafatanye ku mugozi nka kujya mwotonda isheni, nkabona ari isheni rirerire, ca mbona umugozi ufashwe n'umuntu, mbona aradugije umugozi, uko yawuduza mwese mudugira rimwe, mbona arabadugije. Tera haleluya, tera haleluya, tera haleluya. Nyemerera ugihagaze umunota umwe gusa. Uhagaze umuntu wese naho yoba agwaye yigora hagarara. N'umunota ntuza gukwira. Umunota umwe. Kubera ntazi ibiganza byawe ico bifise. Kubera ntazi ibiganza byawe ico bifise. Sindakwemerera ko ikiganza cyawe gikora ku muntu, kuko ibiganza byawe hari ibiganza ntizeye. Nuno munsi byoba byaraye birasambana bikaca biza gusenga. Ibyo sinokwemera ko bikoza mu ruhanga rw'umuntu. Kora ku ruhanga rwawe n'ibiganza byawe. Loto pasikelo. Po pasi. Lolesi. Umba. Iyi saha nyene. Toka palasikelo. Ndagomba gusenga. Ico kiganza cawe ufise amaboko abiri ukoresheje mu ruhanga. Kimwe ni cha Yosefu. Ikindi ni c'Imana yakuremye. Ikiganza cy'uburyo ni c'Imana. Ikiganza cy'ububafu gihagazemo intuma y'Imana. Ndagomba kwatura amajambo ku buzima bwawe, kandi nawe ubwawe wiyature kwa amajambo. Amajambo natuye ahuye nayo watuye n'ubushobozi bw'Imana ikora, yagiye kuvyara igitangaza cihuse vuba, igitangaza gihetse ikindi gitangaza. Umwami Imana mbariye ngo hari igitangaza gihetse ikindi gitangaza. Lo pisikelo. Imana iraje nuko Imana iratanguye gukora. Imana iratanguye gukora. Uvyumve ko ico kiganza atari ikiwawe, wumve kimwe ko ari ic'Imana, ikindi ari ic'intumwa yayo. Ndiko mvuga nk'uko mbariwe. Lolosi tupasike lolesike meneto to urakoze mpemu yera. Hariho inyenyeri zari zaragiye zitanguye kugaruka. Hari igikundiro cyari cyaragiye kitanguye kugaruka. Urakoze. Reka nsaba abasenzi ivyo ntibabikore, turabibakorera mu nyuma. Babe hafi y'abantu kuko ndiko ndabona hano hino hari ibintu bitanguye gucangana. Abasenzi Imana irabafasha. Lopa urakoze mpemu yera. Kuboko kw'Imana, kuboko kw'Imana, kuboko kw'Imana kumufate,
kuboko yari yarabuze icyamufashe. Mana yafashwe n'abadayimoni, afatwa n'imiryango mibi, afatwa n'abagabo babi, afatwa n'abagenzi babi, ariko ukuboko kwabo ndakubambuye. Ivyari abasenzi lotapa, ivyari byarabafashe uhereye isaha nyene, ndategetse ivyari byaragufashe ndavyambuye. Amaboko yari yaragufashe ndayayambuye, ndayanyuranije. Ayari yaragufashe ayagusubije inyuma, ayaguciye intege, ayahagaritse umuvuduko wawe uhereye isaha turayahagaritse, turayerimina uhereye isaha. Hari ukundi kuboko, hari ukundi umva sawa 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 sawa. Hari ukuboko kw'iburyo, ukuboko kw'Imana, ukuboko kw'Imana, ukuboko kw'Imana kuragufashe, kuragufashe, kuragufashe. Rite peresekere kuboko urakoze Mana, urakoze. Kuboko kw'Imana kuriko kurakora ku bantu, reka gusanara nuja mw'isi y'impwemu. Raba ukuboko kw'Imana, raba kuragufashe, raba kuragufashe, kurakubohora. Kuboko kw'Imana, Imana yampamagaye ndi mu masengesho, ndi mu masengesho. Kuboko kw'Imana kurakuzura, kuboko kw'Imana kuragutabara. Kuboko kw'Imana imirindi yako irashitse, kuboko kw'Imana kwifatanije n'ukuboko kw'intumwa. Ngivyo biraje gukora, biraje kubohora, biraje gutabara, biraje guhindura ubuzima, biraje kuzana ubuzima aho bwari bwarapfuye, aho bwari bwaratakariye. Aba bantu bahindurirwa ibihe, ivyiyumviro bihinduke, imigambi yabo ihinduke, amaproje yabo ahinduke, ivyari vyarapfuye biba bizima. Ndavugira ku majambo, vugira ku buzima bwawe nk'intumwa y'Imana. Nduguruje ivyari vyarugaye, abayayaya imibiri yari igwaye, ndategetse imibiri yari igwaye yakire gukira. Ndahanuye Imana ivura imibiri yabo yari yarafashwe mpiri, inyenyeri zabo, ubutunzi bwabo, urudandazwa rwabo, ugushigwa hejuru kwari kwarafashwe. Kuraje mu izina rya Yesu Kristo. Aya maboko aduze ubuzima bwabo, aduze imibereho yabo, aduze iyerekwa ryabo. Imitwe yabo ishigwe hejuru, imitwe yabo imere nk'intosho itamenwa n'abantu bose. Niyagira abantu bazobahangara, niyagira abantu bazobaraba, niyagira abantu babasuzugura. Yesu, 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 yes, 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 yes. Baha amahoro n'amafaranga, baha amahoro n'amafaranga, baha ubushobozi bw'Imana. Ivyo babavuze ko ndabipinze, ndabihagaritse, ndabadugije, ndabashigikiye. Nduguruye urakoze papa, urakoze nyaguhoraho. Imana irabafashe. Ndabona abantu bariko barambikwa ingori mu mutwe, bisigura ngo icyubahiro kiraje. Urakoze papa, urakoze nyaguhoraho. Nukuri kw'Imana, Imana hari ibintu ukoze. Ibikirambarira ngo hari abantu bari barambitswe ibintu bimeze nk'ibikofero, kandi ibyo bikofero byari bimeze nk'amashesheti ku buryo bacokeza mu mutwe ntusubire kuboneka. ariko irambariye ngo ibyo biganza mbonye bishikura amashesheti bakwambitse. Abandi nabo bonye bari bambitswe ibintu umenga n'amakaske nk'abijya by'amamoto bambara. Mbonye umuntu abambura amakaske, yatuma utarabwa, yatuma utemerwa. Numvise umuntu ambariye ngo mwambuwe ibishesheti barabambitse, mwambuwe ibikaske bari barabambitse, ariko babambitse icyubahiro, babambitse icyubahiro, babambitse icyubahiro.
nyemerera ufata ibiganza byawe ubifate nk'umuntu agomba gukaraba. Numvise ngo hari abantu bakuramukije kandi kuva bakuramutsa hari ibyo baguhaye ari byo bakuvuze ko ibiganza byawe byatuye umugisha wose bawutwara. Naho ukora ibimeze gute nta ntumbero uzoshikako. Umva uko uhora havuze ngo ibiganza byawe abisize mu isabune. Nyemerera amasegonde nka 10 karaba imikoshi, karaba ibyo bakwambitse, karaba ibyo bakuvuze. Apana gukaraba gusa, vuga mbega wabaye gute. Vuga iyambure ibituma utakira, ibituma udatumbererwa n'umugisha. Ndakubwira ngo inyuma y'ibi hari abagiye kubona ikete bibanoma mu bintu bibashira mu masezerano, kandi ibyo biganza nibyo bizokwakira. Amaso yawe niyo azobibona. Hari ibintu ugiye kubona guduzwa, ugiye kubona kugururirwa, ugiye kubona kwakira. Niko ndi mu buhanuzi Imana yavuze ngo ndabavuze ko ivyo ndiko ndavuga biraje vuba cyane. Hari abagiye guhamagagwa hanze, abagiye kubagamagwa mu kazi, abagiye kuronka ibintu batari biteze. Surprise. Karaba urakoze mpemu yera, imitwe yabo kwitabawe, amaboko yabo ko batabawe. Ndakwemerere usubire tambuka. Amaguru yawe yari yarafashwe ropo. Urakoze mpemu yera. Baragiye batubwiye ngo genda ntuhagarare. Baragiye ntibahagarara. Ndabatuye ko kugenda yagira ikintu kibahagarika. Urakoze mpemu yera. Urakoze kubagiye mu isezerano. Hari abagiye ku buzi, hari abagiye ku kibuga cy'indege, hari abagiye i Buraya, hari abagiye muri mariage, hari abatambuye dote, hari abakiye imishahara, hari abakiye amapromosiyo, hari abadugijwe arapasa karata. Baragiye. Genda kandi ntuhagarare. Genda ntuhagarare atari Imana ivuze. Genda ntuhagarare n'ukuri kw'Imana. Genda mu masezerano yawe. Genda kuri ka kazi. Genda muri rwa rugendo. Genda. Urakoze mpemu yera. Nabo baragiye barasize ko baragiye. Urakoze Mana. Urakoze nanje ndagiye. Turagiye kuvuga ubutumwa. Turagiye kunyaga imitima ya benshi. Turagiye gushinga amashengero muri Afrika yose. Turagiye i Buraya. Turagiye hagati mu gihugu. Turagiye. Genda ntuhagarare atari Imana ivuze. Niko ndavugana n'ijambo Imana ibikore. Uragiye. Hari intahe, hari ibyo ugiye gukora, wari ibintu bishitse. Urakoze mpemu yera. Ibidashoboka birashobotse, ibitariho birabaho. Urakoze. Genda ntuhagarare. Mana niko wavuganye natwe. Wavuze ngo bagende kandi ntibahagarare. Nabo barashize ko baragiye mu izina rya Yesu Kristo. Abarozi ntibabafate, abadayimoni ntibababone, abarozi ntibabakurikire. Turabakurikije amasengesho, turabakurikije umugisha, turabakurikije imbaraga zawe. Urakoze. Nusubire mu kibanza warimo. Hindura ikibanza. Wewe wogenda hamwe ukaguma hahandi. Hindura ikibanza. Ntusubire muri cya kindi kuko wagiye. Reka kuguma mu kibanza warimo. Mbega we waraye gute? Hinduranya. Urakoze mpemu yera kuhinduriza abantu. Ukunyene bahindura abari kubihinduye. Uhindura aho baba, uhindura ubuzi, uhindura ibyo bakora, uhindura igikundiro. Hinduranya. Imana irahinduranije. Acte prophétique. Irahinduranije. Iyaba watahura ibiriko birakoreka, iyaba wemera ibiriko birakoreka, birabaye. Hinduranya. Uzi ko hari abantu mbega mwe babaye gute? Hari abantu mbona bahinduranya bava inyuma, bava imbere baje inyuma. Ndumiwe no kuri kw'Imana. Uva imbere uje inyuma. Uzi ko hinduranya. Uhindura uje imbere cyangwa uhindure uje iburyo bwawe cyangwa ibubafu. Umugabo uve mu kibanza wari mbemwa. Icyo biba nicyo uzosoroma. Icyo uhinduranya nicyo kizokubako. Zamugiriye reka Mana iraje.
birabaye, akira birabaye. Nukuri kw'Imana birabaye. Ushaka ushima Imana, abafise imitahe mito mito yarahinduriwe imitahe, abahora birabaye. Ushaka ushima Imana, abatari birabaye nukuri pe. Abarondera intercession zirabaye, abarondera ibikorwa bakora birabaye, abarondera ingendo zirabaye, birabaye. Shima Imana, tanga ishimwe ku Mana. Birabaye, birahinduye kujya nyene byahindutse. Ntuhagarare kandi ntuhagarare. Hari abantu mbonye buri indege batoyuriye we, hari abantu buri indege, turaburije indege uyunyanya, turaburije indege urura. Nimugende kandi mwicare muri VIP, mwicare muri VIP. Genda mwicare muri VIP. Genda tanga ituro ry'ishimwe, tanga amashikanwa y'ishimwe. Shimira Imana, birabaye. Tanga ikimazi cyo gushimira Imana, tanga ikimazi, herekeza ibyo bintu bibire biba ubikofirime n'ituro ry'ishikanwa ry'ishimwe. Ubwo ati birabaye, ndahinduriye ibihe, ndagiye, ntakimpagarika. Icyo kintu ukoze kiratuma dayimoni atitambika imbere. Nukuri kw'Imana ndabisubiyemo. Nukuri kw'Imana ubugira kabiri, nukuri kw'Imana ubugira gatatu. Imana irakoze igitangaza mwaya masongesho. Aya majambo tuvuze Imana yakoreyeko biba. Shimira Imana, turakoze Mana. Urakoze kumpindurira ibihe, urakoze kumpuye hahandi, urakoze kunsize, urakoze. Vyabaye irabahindurira ibihe n'imyanya. Imana ikorana nanje, ndagomba ukwezi nyene intahe. Ivyo tuvuze biraba, ivyo tuvuze birasohora, ivyo tuvuze birashika. Ni Imana ivuganye natwe, niyo yabitubwiye ku munsi wa Mungu kugira ngo bibe. None turabisohoje. Ndiko ndasenga kuwa Mungu ndarangije. Nzozana ikintu bita, Imana imbwiye ko nzozana ikintu bita inyundo. Nzozana inyundo. Hari ikintu imbwiye ku nyundo. Nzobabwira ibanga ry'inyundo kuwa Mungu. Imbariye inyundo. Nzobabwira ibanga ry'inyundo. Imana ivuze ngo hari ibintu bakoze ku rwego ruteye ubwoba bikeneye kumenwa n'inyundo. Imbariye n'ingene nzobigenza. Kandi irambariye ngo umuntu wese azoba ari hano. Nawe nzomubwira icyo akora mu kibanza cy'inyundo. Nawe nimbariye ko hari ikintu azokora ku nyundo. Urumva ibintu Imana igomba ikora. Reka nzobivuga kuwa Mungu. Hari ibintu Imana igomba kumena no kujajanga. Hari ibintu Imana igomba kumena kugera ku rugero ababigize bazopfa badasubiye gutora ubwenge. Imana iragomba kumena ikoresheje inyundo. Nta makuru y'inyundo Imana imbwiye. Nukuri ko Imana nibwo bwa mbere Imana ikimbwira inyundo. Ni Imana imbwira inyundo. Muzoraba iby'inyundo. Bwira mugenza wa tuzoraba iby'iki. Kuwa kangahe uzoraba amakuru y'iki. Ndababwira ko ubu ndi mu masengesho adasanzwe narayatanguye. Ubu no kuvuga iby'Imana imbwiye gusa, no gukora iby'Imana imbwiye gusa, kuko Imana hari ikintu igomba gukora mu buzima bwanyu kitazokwibagira. Munzanira ibiseke ngaho, bame bwa bupapuro bwose ndabusengera.
navuze umuntu wese azoba hano kiretse mushitsi yandike amafaranga agiye gutanga mu gikorane kidasanzwe tugiye gukora. Intererano n'abari kuri Facebook baranditse bariko baravuga amafaranga y'intererano. Wandike ku izina ryawe, wandike kwa ayo mafaranga, wandike ku nimero zawe. Ngiye gusenga, nababwiye ngo ubu nyene ubwo bupapuro buca buja ahantu bajejwe babishire ku rutonde, bangirire amariste. Ngiye kumara iminsi y'aya masengesho nsengera ubupapuro. Ndakubwije ukuri ni Imana mwijuru. Kora ikintu gifatika wakira igikorane. Dufise igikorane kidasanzwe kivuga butumwa kizokoranya amashengero yose mu kwezi k'umunani itariki 15 gushika ku 17 nimba atari 18 3 jours nimba atari iminsi 2. Imana igiye gukora ibintu biteye ubwoba. Fata agapapuro wandike ku intererano yawe ifadika. Ifadika. Intererano ifadika yo kwakira igikorane. Tuzokora ibintu biteye ubwoba. Tuzokora ibintu biteye ubwoba. N'abari hanze n'abari ku mbuga mugaragaza guterera iryo vuga butumwa. Imana yo mu ijuru izokora utwumiza kumutakura hano muco gikorane. Bizokwandikwa amateleviziyo n'amaradiyo yose azoba ari hano. Bizoca ku maradiyo mu mpande zose. Bizomenya yuko hari Imana. Kugera ico gihe nzoba nkiri mu masengesho. Nave wibaza ngo nzoba nkisenga. Tariki 15 z'ukumunani nzoba nkisenga, sindoba ndashira injya mu kanwa. Nzoba nkiri imbere y'Imana. Hari ibintu bizoba byabomaguritse. Nzoba nkisenga. Nzoga inyuma y'ayo masengesho. Hallelujah! Hallelujah! Abantu bacavuga ngo ibyo arakavuga sivyo. Imana niyo cabona niyibizi. Na kare we ntacyo wabyemera kugira ngo bigufashe, nta nico kuvyemera byawe je byomarira, ariko Imana niyibizi. Fata ubwo bupapuro bwawe ubushire ngo buseke ngiye gusenga. Koresha umwanya nsengera ubwo bupapuro. Andika intererano yawe ifadika gikorane. Pana ibihumbi 2, pana ibihumbi binga. Fata intererano uhaye Imana ifadika. Turagomba kwakira abatari bake, tuzotumira abubahwa, tuzotumira abantu batandukanye, turagomba kubaka ayo mabarabara hose hirya no hino. Turagomba shiramwe ako gaseke ngiye gusenga. Koresha umwanya aho uri hose, ivyo biseke byose shiramwo aho uherereye. Koresha umwanya. Jana hariya mu ikosorero kubitabazimu, jana hariya mu ikosorero nyarutsa. Mwari mwabatebeje. So, urabona. Mwata! Teketeza! Turira! Umva umwokera! Umva umuriro! Ya. Genda jana hariya babona ingorana bazimu. Shiramwo utwo dupapuro, shiramwo mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha, Imana iguhezagire. Ngiye gusengera utwo tuntu. Wandike izina ryawe, nimero telefone, kandi by'ukuri ugerageze n'igitigiri cyinshi uzotanga gifadika. Imana igukoreko. Ngiye gusengera ivyo bintu mu rwego ruteye ubwoba. Ngiye kumara nk'indwi canke 2 nandika sengera utwo tuntu. Imana igukoreko. Kora ikintu gifadika. Tugiye kwakira abantu benshi, tuzorondera ibikoresho byinshi bikomeye. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Ntihagira umuntu n'umwe ashobora gusigara adaciye umugisha mwayo mwico gikorwa. Aya masengesho ngiye gusenga nta mutrengane, kandi wirinde. Imana igushoboze, Imana izoguhe gushitsa ico usezeranye. Imana iguhe umugisha. Abamaze kuyaronka bashobora no kuyatanga. Aha nyene bazoza barepura. Imana iguhe umugisha. Imana ikwandike ico ukoze ikigwiza ibihetangabo kenshi, ico ukoze ikikwize ibihetangabo kenshi. Dusabe uvuga amatangazo anyaruka ashike hano turiko turakora ivyo bintu. Imana ibahe umugisha. Tubibutse ko mu mwanya mutoyi konsere iratanguye ya kura dusenge Sostene afise konsere idasanzwe yiteguye. Ibintu biracika mu mwanya, ibintu biraryoha, ibintu biraba ibidasanzwe. Konsere afise abatumire badasanzwe bamufasha gikorane, kandi bumugisha cyane. Imana